Bari benshi bari mu bwato bajabuka inyanja. Haza umuyaga mwinshi n'imikuba bishwanyaguza ubwo bwato. Abari mu bwato bose bararohama, basoma nturi, bagwa muri iyo nyanja uretse umugabo umwe gusa. Kubw'ubuntu bw'Imana yararokotse, yisanga ku nkombe y'iyo nyanja. Nyuma y'igihe runaka agaruye akenge, afunguye amaso, yisanga ari ku kagwa, akagwa kataba k'abantu hagati na hagati mu nyanja. Arahaguruka atangura gutakambira Imana asenga yinginga cyane. Mana yanje, fasha, rungika ubufasha, rungika uwongerako antabara nkure hano hantu. Burira burongera buraca, burasubira burira, burongera buraca. Iminsi iraza yindi iragenda, ariko nta bufasha na bumwe yigeze aronka. Yamaze amajoro menshi yirarira ku musenyi hasi, hafi y'iyo nyanja, yumva yuko mu kanya canke ejo hazoza umuntu akamutabara, akamukura aho hantu. Umunsi umwe bukeye, amaze kuvyuka ubugira kandi, yongera gusenga asaba Imana. Imana iramwihorera, ntiyagira ico abona, habura ubufasha na bumwe. Vyabaye uko iminsi iba myinshi cane, ageza n'acika intege arihebura, yiyakira muri ubwo buzima bwo kubaho wenyene kuri ako kagwa. Vyakabaye kera, atangura kwegeranya ibiti n'ivyatsi, yubaka akazu k'ivyatsi, akazu ka mitego ko kwiberamwo, yari yamaze kwiyakira. Hari ibintu usanga ku nkombe z'ikiyaga biba vyavuye mu mazi, abenshi murabizi, nk'ibikopo muta mu mazi, ibintu biva ku bwato bwasangangukiye mu nyanja, n'ibindi bintu byose imikuba y'amazi igenda yegeranya ikabisuka ku nkombe. Yagiye afata byinshi muri ivyo bintu abitwara mu nzu yiwe, nawe atangura kugira inzu irimwo ibintu, atangura kubaho uko ashoboye vya nabi nabi. Yagiye ajya ibiti, ajya ivyamwa, imbuto n'ivyatsi bitandukanye vyo mw'ishamba, yiberaho nk'igikoko, yiberaho n'akazu kiwe. Umunsi urizina yacanye umuriro, hama aragenda kurondera ngaje guhiga ivyo yofungura. Agarutse asanga akazu kiwe kari gutokombera, asanga umuriro watse, asanga kafashwe. Arababara cane, ababazwa nuko ako kazu kiwe gahiye, araba mu kirere, araba mu bice ababaye cane, atangura kwidodomba, aravuga ati Mana yanje, Mana yanje, ewe Mana yanje, naraguhamagaye ngo untabare uranyihorera, niyubakiye akazu ko kubamo, kuko nabona ko ataco ushaka kumfasha. None raba, nakuragaturiye, basi nkora iki? Ntushaka kumbaho basi ngo ndabimenye? Abandanya kwidogera Imana, urinda bwira. Arasinzira, asinzirira hafi y'ayo mazi, asinzirira aho ku musenyi. Avyuka mu gatondo, akanguwe n'induru nyinshi cane. Afunguye amaso, abona ubwato aho hafi ku nkombe. Kuvyizera biranka, agira ngo ariko ararota. Asimbira muri ubwo bwato, atitaye kuri ba nyene bwo naho bwerekeje. Akigera muri ubwo bwato, atangura kubaza bari batwaye ubwo bwato ati, hano hantu muhaje bigenze gute? N'ahantu hataba umuntu n'umwe, ni mu bibazo vyanje gusa. Baramwishura ati, twabonye ikimenyetso c'umwotsi n'umuriro turi hakurya y'amazi. Wewe waturungikiye ico kimenyetso ngo tuze tugutabare. Ivyo vyatweretse ko hari umuntu akeneye ubufasha, iyo niyo mpamvu yonyene yatumye tuza hano. Arabishura ati, ariko je nta kimenyetso narungitse. Kapiteni w'ubwo bwato aramubwira ati, twaje gusa kubera ico kimenyetso, iyo tutakibona ntituba twaje. Aho niho ubwenge bwagarutse, aca yibuka ko ya nzu yiwe yarayihiye, aca atahura neza ko ico kimenyetso babonye ari umuriro n'umwotsi vyatewe n'ugusha kwa ya nzu yiwe. Aca asobanukirwa neza kandi ko wari umugambi w'Imana ngo imurokore, imukize, imukure kuri ako kagwa.
bituma ireka inzu yiwe irasha. Kuva ico gihe amenya neza ko imigambi y'Imana ari minini cyane kuruta umugambi wiwe uwo we yifitiye. Kuva ubwo atangura gushima Imana no gusaba imbabazi ku bitutsi yaraye yitutse. Muri ubu buzima tugira imigambi myinshi, ibyo dupanga bikanka kandi twavyize neza. Ibiba kenshi ntibihura no gushaka kwacu. Buri gihe tugerageza kwiga ngo dusobanukirwe ibiba mu buzima bwacu dukoresheje ubwenge bwacu bufise aho bugarukira. Hano ku isi haba ibibazo byinshi. Iyo biturenze ni kenshi twidogera Imana. Ariko mu mamiliyari arenga 8 y'abantu baba hano ku isi, Imana ifise umugambi kandi mwiza kuri buri muntu. Yagutabara itagutabara, ihora ari Imana. Turasabwa guhora tugerageza mu ntege zitari nyinshi dufise, tugakora tugakomeza no kwizera Imana Data tudacitse umutima. Uko tugerageza mu bushobozi dufise hamwe n'umugisha w'Imana bishobora kutuvana mu kibazo uko coba kimeze kose. Mu gihe rero ubona ibyo utegura bitagenda nk'uko ubishaka, ikiba cose kigasa nkaho kije kukugwanya, buri gihe uzohore wibuka ko wosanga Imana ifise uwundi mugambi utandukanye n'uwawe kandi mwiza kuri wewe. Imigambi yayo ni minini cyane kuruta iyawe. Ikindi kandi ntiwo kwizera gusa ngo wizere Imana mudakorana. Rondera Imana, mubanze mumenyane, mukorane, niwanatabaza ugatakamba uzomenya iyo uhamagara n'ukuyihamagara. Aha iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Wibuke ukore subscribe, ukore like, utwereke ko ukunda ibyo dukora. Imana ikurinde, Imana ikuzigame, naho ubutaha.